kino kiganiro mwateguriwe n'amashirahamwe Force na Focode. Inyuma y'imyaka 10 irenga gato Uburundi bwinjiye mu njyane za politike zavyawe n'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi President Nkurunziza. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabandanije kwica amatwi bamwe mu biyamirije ico kiringo barishwe, abandi barafungwa, abandi baranyuruzwa, abandi barataye baromoka bamaze imyaka irenga 10 ari impunzi. Inzego nazo nyene ntizorohewe. Abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro baracanyemwo birangira icegera cy'uburongoye iyo sentare ataye aromoka. Amashirahamwe yigenga yahavuye afata ingingo yo kwitura sentare y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, East African Community mu rurimi rw'icyongereza. Imyaka 4 irigoroye iyo sentare yemeje ko ikiringo cya gatatu cy'umuhisi President Nkurunziza cyari kinyuranye n'amategeko ari mu ibwirizwa nshingiro y'u Burundi. Ubwo rubanza rwagumye mu mpapuro gusa kuko mu ngiro aho gushira aho intahe yashize ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahisemwo umukenyuro nyabuna wo kugisekeza ryo kwagiriza abiyamirije ico kiringo cya gatatu cya Nkurunziza ko bakoreshwa n'abanyamahanga mbere kibafata nk'abansi b'igihugu. Gushika ubu mu butegetsi bwa CNDD-FDD ivy'ubwo rubanza bisa n'ivyagizwe akamizwe n'ingoma. Ariko nuko biruko naho abategetsi bashimye gufyondera ko no kunigira menshi ishigwa mu ngiro y'ugo rubanza, imvune n'inkurikizi z'ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza zo ziribonekeza mbere zatumye igihugu kija mu ihumbi na cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Mu gihe buca duhimbaza imyaka 4 irangiye sentare y'umuryango wa EAC iciye ugo rubanza rwatsinzwe n'abiyamirije ikiringo cya Petero Nkurunziza, nakanya ko gusubira gukubita agatima mpembero igihe cyo kwibaza impamvu leta y'u Burundi yananye yanka gushira mu ngiro ivyavuye mu rugo rubanza. Impera n'imperuka y'ugo rubanza niyihe? Mbega imanza ziciwe niyo sentare zifise izihe nguvu? Ugo rubanza rwaciwe na EAC hari icyo rushobora gufasha igihugu n'abiyamirije ico kiringo uno musi bari mu buhungiro? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro kidasanzwe cy'uno musi, kiganiro gifise n'abatumire batari bake ari nabo mugenzanje Alice Hakizimana agiye kubabwira, yongera nababwire n'indinganizo yacu. Ego Metiriberi nkwejeje kubivuga, ikiganiro cy'uno munsi kizoba ko kidasanzwe kuko dufise abatumire bagera kuri 5. Hariho bamwe bamaze gushika ku murongo n'abandi batarashika ngira ngo baza kudushikira mu kanya. Abatumire rero dufise uno munsi ni Maître Dieudonné Bashirayishize arongoye Kavib ku mugabane wa Buraya. Maître Bashirayishize, turabaye ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza Alice, ndabaramukije aho dusangira ikiganiro eka n'abandi bose baje kutwumviriza. Murakoze. Umutumiraga kabiri ni Vital Nshimirimana arongoye urunani Force. Vital Nshimirimana, turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Nanya ndabaramukije kandi ndabaramukije abitavye kino kiganiro abariko baracumviza naho tuza kugisangira. Murakoze. Umutumire akurikira ni Leonidas Hatungimana, umukuru w'umugambwe PPD Ijambo. Hatungimana Leonidas, turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije, ndashimye ko mwampaye buno butumire, nkaba ndamukije nabo tugira dusangire kino kiganiro hamwe n'abaza kucumviriza. Ubundi mutumire dufise ni Emmanuel Ndereyimana, sinzi ko ashaka ku murongo. Ari ku murongo Alice yamaze gushika ku murongo Emmanuel. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe UPD Zigamibanga. Emmanuel Ndereyimana, turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza Madame Alice, murakoze cyane. Ndaramukije abo dusangiye kiganiro, abo duteramanye. Ndaramukije n'abariko baragikurikira bose aho bari, ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho bari. Murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Ubundi mutumira kwa n'umusangwa ni Pacifique Ndahazwe arongore ishirahamwe Focode. Pacifique Ndahazwe, namwe bwe turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro.
murakoze nanje ndabaramukije abo dusangiye ijambo bose hano, ndaramukije kandi abaza gukurikira ikiganiro. murakoze. Ibiganiro rero nk'uko vyama kiza kuba kimeze nk'ibindi biganiro, gitunganijwe nk'ibindi biganiro, naho ari ikiganiro kidasanzwe. Ni ukuvuga ko kiza kuba kiri mu mice itatu. Igice ca mbere tuza guha ijambo bano batumire turi kumwe kugira ngo baze guhanahana ijambo kuri uru rubanza rwashyizwe muri sentare y'akarere inyuma y'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nyakwigendera. Mu gice ca kabiri tuza guha ijambo abazaba bariko batwumviriza kugira ngo nabo bashobore kugira ngo ico babajije abatumire canke bashobore guterera nabo nyene ingene babibona. Mu gice ca gatatu niho tuza kurangiriza, aho tuza kuraba aho vyageze icokorwa, ingene cokorwa nabo gikora. Tubibutse rero ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikiriraho ku mirongo ngurukana bumenyi YouTube na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikira aho muri hose ku mpande zitandukanye z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert, ngira ngo unkundiye two kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Alice, nkuko mwavyumvise kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Dushimye ko abatumire bose bamaze gushika ku murongo. Dushimire namwe muri ko muratwumviriza. Akabazo ka mbere ngiye kugahera kwa Vitane Nshimirimana murongo y'urunani Force. Uno musi buca duhimbaza imyaka 4 mutsinze urubanza, ariko imbere yuko mushima kuja kwitwara abanyagihugu kumbure abarutse vuba ico gihe batari bwisununure gato, ngira ntibazi impamvu tuba zaratumye haba biriya twabonye n'igituma mwitwaye. Kubera iki mwitwaye mu masentare mpuzamakungu, vyagenze gute? Hanyuma kumbure muraza kugira ko nagabazo kagira kabiri ngiye gufatanya. Mu gice ca mbere cy'uguru cya sentare muri yase twumvise yuko leta ya CNDD-FDD ivuga yuko yatsinze, mu nyuma mu 2021 twumva mu sentare yiyungururizo muvuga ko mwatsinze. Ivyo bihe bibiri bitandukanye gute? Vitane Nshimirimana, mugerageze kwishura mukoresheje umwanya muto no gusigura mutarondogoye, dufise abatumire benshi no munsi. Murakoze, sinzi ko munyumva neza. Turabumva ijana kwijana. Murakoze. Ubwa mbere nashaka gushima kuba mwantumiye muri kino kiyago, kuko kino kiyago kibaye mu gihe ubwa mbere twibuka urwo rubanza, mugabo kandi hagize iminsi hari imvugo, impari, ibinyoma bivuga ku vyabaye muri 2015 kutariko. Nashaka mu nkundire mfata umunota umwe kugira ngo nibutse icatumye tugenda kwiyamirizira ikiringo ca gatatu. Ikiringo ca gatatu nk'uko bamwe bavyibuka, hariho abakiri bato nk'uko waruhejeje kubivuga batazi iyo vyahereye. Cabaye mu biringo Burundi n'amakungu bisangiye. Mwibuke yuko mu 2011 n'ibihumbi 2012 harabaye ikintu bise Printemps Arabe. Nukuvuga yuko urwaruka mu bihugu vyahariya, mu bihugu vy'Abarabu barahagurutse bariyamiriza intwaro z'abatwara nabi. Hanyuma haba muri Egypte, haba muri Tunisia, haba no muri Mengambeg, ikindi gihugu sindakibuka, no muri Syria vyarahatswe. Aho barashoboye kwiyamiriza intwaro kubera gakinyizo, kubera karenganyo. Gutyo nyene mu mwaka wa 2014 mu gihugu ca Burkina Faso hahagurutse umuhari wiswe Balai Citoyen urirukana umukuru w'igihugu yitwa Blaise Compaoré, umuhoye yuko yashaka kwiha ikiringo ca gatatu. Ni muri ico kiringo nyene aho hari hahejeje kuba amatora y'ibihumbi 2010 mu Burundi, akaba atari yahurijwe ko n'abanyepolitike, aho abanyepolitike bayiyamaganye bakavuga yuko hagiyemwo ubusuma butagira ukuntu bungana, kuko kandi ivyo nivyo, kuko iyo bitabuko turibaza yuko hari imigambwe yari ikomeye cyane, hari MSD, hariho FNL,
zari muri ayo mahiganwa yo muri 2010 twibaza yuko umugambwe CNDD FDD dutari kuyatsinda kujya. Hanyuma rero muri ico kiringo hatanguye kubaho urukurukuru rw'uko Nkurunziza, mwibuke yuko Nkurunziza burya yagiye ku butegetsi afise imyaka mengo 40. Hanyuma rero hatangura kubaho urukurukuru rw'uko hashobora kuba guhindura ibwizwa shingiro kugira ngo azoronke ikiringo ca gatatu. Niho ndibuka ntuze Pacifique araza kudutomorera neza mu bihumbi 2012 yatanguje kuri Facebook yiwe ikiyumvira avuga ati stop au troisième mandat. Aho niho rero impari canke ibiyago bijanye n'ico kiringo ca gatatu vyatanguriye. Hama mu bihumbi 2013 harabayeho ibiganiro vyabereye mu Kayanza vyahuje abanyepolitike, aho basezeranye bati naho hobaho ihindurwa ry'ibwizwa shingiro hohindurwa ingingo ziraba kunganisha canke kuroranisha ingingo z'ibwizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amasezerano ya East Africa, hamwe no gutomora neza ngene amatora ategezwa kugenda kugira ngo ntihasubire kuba impari. Basezerana ivyo rero jewe igihe natogwa kugira ngo dongore urunani force nasanze izo mpari zamaze gutangura. Hanyuma rero ndibuka yuko muri 2013 nyene twagize isekeza twise stop à la violation du consensus d'Arusha. Harimo amashirahamwe namye biraba ndanasanukwa kuko hariyo nk'amashirahamwe atagarutse mu bindi nk'ishyirahamwe Urikome ryarateye igikumu kuri iryo sekeza ryitwa stop à la violation du consensus d'Arusha. Aho rero twariko tugira ico dushikirije kugira ngo ibwirizwa shingiro ntizohiza rihindurwa abarundi batavyumvikanyeko. Niho rero muri 2014 umengo mu kwezi kwa gatatu umugambwe CNDD FDD wagenda kubaza abashinga amateka yuko bemera yuko iryo bwirizwa shingiro rihindurwa. Abashinga amateka baravyanka. Bavyanse rero niho twebwe twabandanije tuvuga ico twiyumvira nk'amashirahamwe. Niho rero mu kwezi kwa mbere kwa 2015 twashiraho isekeza twise harato twazime manda kumwe kwigenekezo rya 2026 zo kwezi kwa mbere 2015. Duca tuvaho tuvuze tuti umugambwe umunsi uzovuga yuko bashinze yuko Nkurunziza basubiye kumurungika ngo aje kwitoza kugira ngo atware ikiringo ca gatatu, tuzoca dutanguza imyiyerekano. Ndibuka yuko abantu benshi giye muri ivyo biyago, bamwe baragira impari, bamwe barazana ivy'amategeko. Turana ndongereho n'akaryo kugusubira kwibutsa yuko kugira ngo tuje kubahiriza ibwirizwa ryari riherutse gusubirwamwo muri 2013 gerekeye ngene abanyagihugu bashobora kugira imyiyerekano, twavuze yuko uzokora imyiyerekano kuva bashinze yuko Nkurunziza abaye umukandida. Aho no kuvuga rero kuvyerekeye iryo bwirizwa uwo munsi ubaye kubera iryo bwirizwa ryaturekurira yuko tudasaba uruhusha mugabo tubimenyesha, twari tubimenyesheje. No kuvuga naho bari kubivuga mu kwa kabiri twaca tuja mu myiyerekano, iyo babivuga mu kwa gatatu twaca tuja mu myiyerekano. Babivuze mu kwa kane rero igenekezo rya 2025 ndibuka ku mugoroba yuko wewe nyene Jiriberi waramamagaye mu kiyago kuri RPA nkaya masaha nyene hari hafi saa 11 ku mugoroba urambaza yuko notomorera abarundi yuko koko inkoko ariyo sango yuko kuwa 2026 zo kwezi kwa kane tuzinduka mu myiyerekano. Hanyuma ndavyemanga urumva se nabivuga ku izina rya Vitali, nabivuga ku izina ry'abo barundi bose. Abo barundi bose babona yuko ibwirizwa shingiro ndakwiye guhonyangwa kugira ngo umuntu amaze imyaka 10 atwara igihugu abandanya gitwara, na cyane cyane mu gihe atakintu kigaragara yashoboye gukora
abantu boshobora kuvuga bati twonahumiriza tukamureka akabandanya. Buriya rero ndangiriza ngaha, benshi bakunda kuvuga ngo urumva ngo abantu ngo baraje hariho imigwi y'abahinga iherutse kwaduka bakaza gushonora ngo cyatumye ngo ama manifestation abango ntikwari ngo kwiyamiriza ikingo cya gatatu ngo kwari ukwicisha abatutsi ngo kwari kugira ande. Ivyo sivyo. Abantu batwitavye kubera iki? Batwitavye kubera umurundi wese yatwumviriza, umurundi wese yicaye mu Cankuzo, mu Kinama, ibuyengero, ibwambarangwe, yiyumvamwo ivyo turiko turavuga, yiyumvamwo yuko Petero Nkurunziza adakwiye kubandanya atwara, adakwiye guhonyora ibwizwa shingiro ngo abandanye atwara mu gihe hari ibibazo vyinshi. Aho kubitorera umuti hari ibibazo yabandanje atera, ibibazo vy'ubukene, ibibazo byo kubura akazi, ibibazo vy'akarenganyo, ubwicanyi, inyuruzwa y'abantu, ukubapfungira ubusa, gusambura imigambwe, gufuta amashirahamwe. Nivyo rero vyatumye abanyagihugu bahaguruka baraza mu myiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Hanyuma tubonye ivyo bidakunze niho twahavuye tugateba tukaja muri sentare naho. Ego murakoze ngira ngo by'amategeko tubabigaruka ko mu kanya. Pacifique nahazwe ikibazo c'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu imbere ko kibi ca politike cari c'amategeko. Amategeko yavuga iki kuri ico kiringo? Amasentare na societe civile mwe mwakoze iki? Kuki mwahavuye muhitamwe kuja mwibarabara? Ego murakoze. Mugenzanje Maître Vital Shimirimana arahejeje kubivuga ibitari bike ingene ibintu byagiye biragenda ico gihe. Nkuko bivuze imbere yuko kinaba ikibazo ca politike nyene, tuvuge ngo ikibazo cy'abanyagihugu bifatira mu minwe bakavuga bati ibi ntibishoboka. Nkurunziza yarabizi ko ari ikibazo c'amategeko. Niyo mpamvu mu kwezi kwa mbere muri 2012 hajya umukuru w'igihugu avuga ijambo riheza umwaka canke ritangura umwaka mushasha, yamenyesheje ko yari afise imigambi itatu ihambaye muri 2012. Niba mukivyibuka, yaravuga ko muri 2012 tuzohimbaza imyaka 50 Uburundi bwikukiye, cinquantenaire de l'indépendance. Yaravuga ibijanye no gushiraho umugwi wo kuvugana ukuri mu kunywanisha abarundi severe. Umugambi wa gatatu acavuga ko hazobaho guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ntiyavuga ibyo bazonyanyura ibyo ari byo, yewe yagarukirije ngaho. Ariko byaraboneka by'ukuri ko aravye ibwirizwa shingiro we yabona ko ritamurekurira kwitoza ubwa gatatu. Ndibuka ko ico gihe nanakebwe ingene mu maradiyo ico kibazo kitavuzweko. Mu maradiyo harabayeho ibyo biganiro byaba muribuka mu mpera z'indwi, ibiganiro byose wasanga bishimikiye kuri ivyo byo gushiraho severe, kuri ivyo byo guhimbaza imyaka 50 Burundi bwikukiye. Ikibazo c'ibwizwa shingiro nta bantu bagihaye ikibanza kinini ico gihe. Ndamaze kubivuga mu kindi kiganiro hano, niho haciye nk'indwi zibiri womengo mu butegetsi bararindiriye ko tugira ico tuvuga barabura. Hanyuma iradiyo y'igihugu RTNB itari bwigera impa ijambo n'umunsi n'umwe. Muri ico kiringo nije nari muri iki kibazo cyo kwa Vitali, nari ndongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga Force. Rero bantelefona muri RTNB bambwira ko bipfuza konza kubaha ikiganiro kiza guca mu makuru. Atangara ingene RTNB ndonde itabora yigera indondera. Hanyuma baca bambwira ko bipfuza ko ngira ico mvuze ku mugambi umukuru w'igihugu afise wo guhindura ibwirizwa shingiro. Weheruka nawe babwiye ingene abamenyesha makuru nabasubijemwo kabiri canke gatatu. Ivy'ukuri ico nico mushaka ko mvuga ko batego ni none ico nza kuvuga muragicishamwo uko nzoba nakivuze ngwego cyane ni muze musange mu biro. Ico nakorera hajya muri koso ndavyibuka. Hanyuma ndakebwa nti ibyo mvuga bava bimanyura kuko sinizera cyane RTNB. Ntireka ce mpamagara n'ayandi maradiyo yigenga ko aribo bashatse ko ivyo bintu bivugwa, maze ninavuga bize guca n'ahandi bivugwe uko nabitanze nyene. Sinibuka ko aribonesha na sinibuka neza amaradiyo nahamagaye, mugabo abamenyesha makuru bo mu binyamakuru vyigenga naho nyene baraje.
hanyuma cavuga nti ibintu tumenyereye muri Afrika abakuru b'ibihugu bahindura ibwizwa shingiro iyo bari mu kiringo cya kabiri bakaba bazi ko batarekuriwe icya gatatu bakarihindura kugira ngo bakureho ico kibabuza gushobora kwitoza ugira gatatu. Indavye inkuru nziza nawe ari mu kiringo cya kabiri birashoboka gose ko nawe nyene afise iyo ndoto yo kwitoza ubwa gatatu. Ni kandi ibyo bintu akazobikora azobateye ingorane zikomeye mu gihugu. Burya ikiganiro cyari gitanguye ubwo nyene kuko mu biganiro bya bikurikira byaheze ndwi muri ibuka ko abarundi babihurumbira cyane amaradiyo yose y'aba RPA y'Isanganiro y'ababonesha haba no kuri televiziyo Renaissance bose ibiganiro biheze ndwi byaciye bihagarara ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu. Maze tubona abarundi basa n'abaciye bigaburamo kabiri hakabaho amashirahamwe yigenga hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD yo yagira iti ivyo bintu ntibishoboka kubera ko mu masezerano yarusha vyabujijwe. Hanyuma hakaba ku rundi ruhande abo mu butegetsi mu mugambo uri ku butegetsi nabo bavuga ko ico kibazo ngo kitaraza ngo turi kudutoboza nimba bavuga ngo agatu ugwara agatu si ukuntu babivuga batwagiriza ko turiko tuzana ibintu atanumwe yabivuze ko turiko twibwira ibyo abategetsi batavuze zibuka Ndoze Onezime Nduwimana niwe yavugira CNDD-FDD mu nyuma duhuye ari mu biyamiriza ikigo cya gatatu naramutwenze kuko niwe yatubwira ngo tuvuga ibintu ngo bitaraza ngo tuvuga ibintu bitariho ngo ntawa bitubwiye natwe tugavuga tuti none mutomore mushaka guhindura ibiki ngo ni murindire umukuru w'igihugu gutyo byagumye ari gutyo umwanya utari muto mu mugambo uri ku butegetsi batigera bavuga ivyo bintu bashaka guhindura ivyo ari byo. Ariko rero aha twavuga tuti amasezerano yarusha cyangwa aho twavuga ngo ibwirizwa shingiro twaba turi ko tuvuga iki murambavye mutabategeko y'ico gihe yavuga iki. Twari dufise ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano yarusha amasezerano mu 2000 ayo masezerano yo akabatomora ko atamukuru w'igihugu numwe w'u Burundi azigera asubira gutwara igihugu imyaka irenga 10. Aho ivyo vyari vyaje gute bariko barasigura injyane zo mu Burundi iyo ziva basiguye koko ikibazo nyamukuru c'abarundi ni ikibazo ca politike mugabo gifise imizi ikomeye y'ivyamuko bakaca bagira bati hari ingorane yuko ufise ubutegetsi yama arondera kugara kugira ntabuveko ntihagire uwundi abuza ko hanyuma abadafise ubutegetsi nabo mu gihe ubufise yaburyamye ko gutyo nabo bakora ibishoboka byose kugira bashobore kubishikira mu kugenda baheza bakagwana. Rero yaba ugwana ngo abugumeko n'ugwana ngo abushikire niho hatahaza bimwe vy'amoko umwe wese akarondera kwifuka ubwoko akitwa umwe ko akingira ubwoko bwiwe cyangwa ko agwanira ubwoko bwiwe mugabe byo bariko baragwanira byose arico kibaza ca politike ingene bashika aho hari. Niho ibwirwa shingiro umva arusha bakivuga bati kugira ico kibazo tugiheze nta numwe azorenza imyaka 10 kandi reka dutomore neza ingene abantu bazohora bashika ku butegetsi bizoca mu matora umuntu atowe atware ikiringo kimwe cy'imyaka 5 asubiye gutorwa atware ikindi cy'imyaka 5 hanyuma amenye ko arangije agende haza uwundi. Bageze mu ibwirizwa shingiro rya 2005 hariho ingingo ya 96. Iyi ngingo yaratomora neza ko umukuru w'igihugu atorwa n'abarundi bose bageze gutora bijya bita suffrage universel direct kandi ko atoregwa ikiringo cy'imyaka 5 akongera akabashobora kwiyongera rimwe gusa utogwa irindi rimwe muri ico mujanye no gutwara igihugu. Hanyuma hariho ingingo y'amajana 302. Iyo ngingo nayo yari yerekeye ikiringo ca mbere cy'inyuma y'intwaro y'ifata kibanza. Nico naho bagize bati mu kiringo ca mbere ntibizoba vyiza ko abarundi bose bahamagarwa gutora umukuru w'igihugu, ahubwo umukuru w'igihugu azoheza atorwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Nuko iyo ngingo yavuga. Rero mu butegetsi naho bavuga ngo turiko tuvuga ngo ibyo batatubwiye baraheza bakongera ko akandi bakavuga ko ibyo turiko turavuga bitagira ishingiro ko umukuru w'igihugu ahari aramutse abishaka ko byoshoboka ko yitoza
kuko bavuga bati ikiringo ciwe cya mbere ntabwo yatowe n'abanyagihugu bose. Ico kiringo rero ntigiharugwa muri vya biringo bibiri umukuru w'igihugu ashobora gutwara. Ndibuka ko ariho n'umuhinga mu by'amategeko w'umubirigi yitwa Stef van de Gist yanditse ubushakashatsi bwiwe abuheza adushyize mu gipfungu, abuheza avuga ngo yaba abavuga ko Nkurunziza atarekuriwe kwitoza ubwa gatatu bari mu kuri, ngo yaba abavuga ko ashobora kwitoza ubwa gatatu ngo nabo nyene bari mu kuri. Iyo papiye yiwe ntiyaza ko benshi bayibuka, ntiyaca urubanza, yatugumije ngaho mu butegetsi. Rero bacabigendera ko cyane ngo noneho n'abahinga bavyemeje. Mu kwezi kw'icenda muri 2014 hari conference nagiyemo mu Birigi, Stef van de Gist ariwe aremesha ikiganiro. Ndaheza ndamubaza ikibazo kimwe cyamuteye ingorane cyane. Namubwiye nti narasomye ijya papi yawe waravuze uko wabivuze, narabibonye ko twese dufise ukuri, abemera ikiringo n'abatacemera cya gatatu. Mugabo ngomba dakubaze ko wewe uvuga yuko mu kiringo cya mbere hakoze iyo article y'amajana 302. Mbega Nkurunziza yamenye gute ingene ikiringo cya mbere ciwe kireha? Ko ahantu honyene dusoma ingene ikiringo c'umukuru w'igihugu kireha mu ibizwa shingiro ari mu ngingo ya 96, ukaje tubwira ko ingingo ya 96 itaraba ikiringo cya mbere. None yamenye gute ko atwara imyaka 5 mu kiringo cya mbere? Stef arabanza aranuma, hanyuma acambwira mu gifaransa ngo évidemment il a dû lire l'article 96, ngo nta kabuza yategereje gusoma ingingo ya 96 kugira amenye ingene ikiringo ciwe cya mbere cyareha. Bica bisigura ko ya ngingo niho twahita tuvuga tuti ico bita exception, sinzi ngenda ndakuvuga exception mu Kirundi, no kuvuga ingingo ya 96 ikora ku biringo byose bya Nkurunziza kiretse kuco twita mode d'élection, mu buryo yatogwamwo. Ibindi byose kuvuga ko afite ikiringo cy'imyaka 5, kuvuga ko yitoza arekuriwe kwitoza kabiri gusa, vyose ni mu 96. Mugabe ibijanye n'ingene atogwa mu kiringo cya mbere niyo yari exception yavuga ingene yatowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Rero ikiganiro cyabadanije gutyo ndamaze kubivuga ingene muri nka 2013 ariho ntagiye bampamagaye bamwe intumwa y'umukuru w'igihugu isubira kumbaza ibyo twibaza kuri ico. Nabwiye ingene ubwa mbere ntari naramwishuye kubera ko bari bakoresheje iby'iterabwoba rya kabiri. Ndabwirane buriya ikintu mushobora kutuneshesha mwebwe nuko ubwizwa shingiro muri twaka, ni kuko ibwizwa shingiro si iwanyu n'iby'abanyagihugu bose. Mugabo ntimushoboye kuri twaka mukarihinduraho tuzoba dufise inguvu nke, tuzovyiyamiriza mugabo nta nguvu tuzoba dufise. Nariko hariho irya bwizwa shingiro ni ryacu, tuzorigwanira mushake mutwice. Ico gihe mvuze gutyo nabonye ciya twenge wamenga biroroshe, ntivyatevye tuzatwumva ngo mu nama shikiranganji ngo mu mwanya muto ngo bize ngo guhindura ibwizwa shingiro, ntibavuga ibyo bahinduye. Naho nyene twarabirondeye turabironka, tubironse dusanga bahinduye ingingo 81 n'ibwizwa shingiro. Tukaba tuti ibyo bintu bavyita impinyanyura, ariko hinduye ingingo nk'izo zose ko baruhindura nyene ibwirizwa shingiro. Mugabo bakagira bati byazo ko dufise inama nshingamateka yacu, ico si kibazo, bari bazi ko bikunda. Niho muribuka hamwe muri 2014 mu nama nshingamateka binaniranye ko bahindura ibwirizwa shingiro, hakabura amajwi 2, abantu baribuka bose ubutwari bwa Pio Ntavyo, hanyuma yararongoye inama nshingamateka, bagerageza kumvisha ngo baritoye, akavuga ati subiyemo muharure. We yarabona ko ata abantu baritoye bakwiye, barasubiramo gushika aho basanga ibwirizwa shingiro bitatowe. Rero baba kuri ico Nkurunziza aba araneshejwe. Ariko umushikanganje w'intwaro hagati w'ico gihe yitwa Eduardo Nduwimana, ubwo nyene acaranyarutsa kuvuga ko ibwirwa shingiro naho ritoba rihindutse bidahindura ko umukuru w'igihugu ashobora kwitoza ubwa gatatu. Muribuka ko ikibazo cyatanguye guca gikomerera muri CNDD-FDD nyene ko turi kumwe na Leonidas Hatungimana, kumbure niwe abizi kundusha, ariko murazi ko baba basirikare bakomeye muri CNDD-FDD bandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko
berekana ko badashigikiye ivyo nawe akinisha ibindi kurondera kubacanishamwo kubaha ibibanza batari bafise banje gukura Bunyoni na Adolphe Nshimirimana mu mabanga bari bafise abakura atabakuye abantu baribuka ivyo bintu ngene byagumye bikurikirana kugezaho tugeze rero muri 2015 Vitali yabisiguye imbere ya 2015 nibutse ikindi gice gikomeye muri mu mpera za 2014 aho Musenyeri Ntamwana Musenyeri mukuru muri Eklezia Katolika yatwara Igitega niwe yagiye guhura n'ugwaruka ngo muri paruwase imwe menga ni paruwase Murayi muzo yatwara aravuga ijambo ryari rikomeye cyane ico gihe uravye kibanza c'abasenyeri yagize ati hamwe umuntu yoza kurondera kwitoza ubwa gatatu atabire kuriwe azoba ashaka kutugira abaja aravuga ati ntimukemere kuba abaja nta numwe menga bishemo katatu avuga ati nta numwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we ari naho twaciye dukura cya kivugo twakira iryo jambo rya Musenyeri tugira tuti niturabaja twemeye ko Nkurunziza tugira abaja Vitali yababwiye ingene mu kwezi kwa 2015 hacavuka mu Mahart au 3e manda yo mashira hamwe yigenga abanyapolitike nabo nyene ntibatevye kubushiraho muvuma bayise muvuma Arusha bose bavuga tuza kurwanira amasezerano ya Arusha mu mugambo uri kuri butegetsi bo nyene baracanamwo bihera mwiperereza aho umukuru w'iperereza w'ico gihe General Godefroid Niyombare yandikiye umukuru w'igihugu aramwereka neza ko adafise uburenganzira bwo kwitoza ubwa gatatu aranamubwira yuko kwitoza ubwa gatatu bizokwegera umugambi wabo CNDD-FDD yagira ati turashobora gutora uwundi muntu yitoza kandi aho turafise amahirwe yabyo aranamwereka ko yitoje ubwa gatatu igihugu kizoja mu kaga mu gufatirwa ibihano igihugu kizogira ingorane mu migenderanire n'amakungu aranamwereka ko no mu gihugu hashobora kwaduka intureka zikomeye igihugu kiyagomba gose kubera nawe acamwipfuza ngo kuneza yawe abantu sinzi ko bibuka iyo note yamubwiye ngo kuneza y'umukuru w'igihugu kuneza y'umuryango wiwe kuneza ya CNDD-FDD no kuneza y'igihugu Service National de Renseignement ihanuye ko atokwitoza ubwa gatatu alors hariho izindi ntahe nyinshi zivuga ivyabaye muri Conseil de Sage ya CNDD-FDD ingene aho hose bagumye bamwereka ko bidashoboka mu kwezi kwa gatatu 2015 haba abantu bakomeye muri CNDD-FDD bandika ikete nabo nyene berekana ko ivyo bintu atari ivyo ruguhonyora amategeko ariho haciye havuka bitwa abafrondeur tubona abantu ubundi twaheruka ari bumenga bariko baratwanya navuze ngo Nezime Nduwimana Leonidas Hatungimana ntiyigeze nta gihe na kimwe tumufise wewe ashigikira ikiringo cya gatatu canka dutuka kuri ico kibazo ntavyo yigeze akora muga hari abandi mu mvugo bwa mbere ngo bavuga nyene nk'ubutegetsi ntibavyemera ariko ico gihe tubona abantu benshi cyane tutari biga twibaza ko byoshoboka bavuga ko bidashoboka ibyo Nkurunziza agiragire bahavuye birukanwa bitwa abafrondeur rero urugendo rwagenze gutyo gushikaho Nkurunziza bandanya mu kwezi kwa kane 2015 itariki 25 aravuga ko umugambi uramutanga ngo nibazokwitoza nta matora yabaye mu mugambi kwabaye ukwemeza muri bukabamaramaza Gerard Rufyikiri yari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'inama nshinga amateka nyene piyo ntavyo hanyuma mu inyuma yaho bukeyeho twaciye tuja mwerekana nkuko twari twarabivuze Vitali yamaze kubivuga ivyo ariko ico benshi batazi nuko haciye nk'imisi ibiri hari abakenguza amateka bo muri CNDD-FDD wanashaka baciye bandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bayisaba kuraba izo ngingo bavuga interpretation y'ingingo ya 96 n'ingingo ya 302 mu ibwirizwa shingiro ngo bababwire yuko uko bo babumva izo ngingo nimba koko Nkurunziza ashobora kwitoza canke ntiyitoze hariho intahe ikomeye cyane iri mu kinyamakuru Iwacu n'ubu abantu boyirondera ubunyene muje muri Google mukandika muraza kuyironka intahe ya Silver Ntimpagaritse yari cegera c'umukuru w'isentare yerekana neza kuva babandikiye muri iyo sentare ku munsi nyene ibintu vyakurikiranye akerekana ko muri sentare acamanza n'imiburiburi bane kuri ndwi bari bayigize bari bahuje ko Nkurunziza adashobora kwitoza ikiringo cya gatatu kiba takiriko
kuriwe akacerekana iterabwoba bakorewe ingene babwiwe bahabwa amafaranga ingene wenyene yahatswe kwicwa uruhara rw'umupfasoni yitwa Emerantine Kanyana muri ico gikorwa cyo guha amafaranga abandi bacamanza no kurondera kubabwira yuko batabikoze bazobona ibara hanyuma ku munsi bafatira kw'ingingo iki kicegera c'umukuru w'isentare acarahunga ahunze yari ngorane kuko mu ngingo zabo bategerezwa kuba basinya bose ku rubanza avuga ko bo baramusinyiye wewe cyane birashobora ko bahagumije hadasinye cyo sindacibuka neza murumva ko urugendo rwose rujanye n'ivy'amategeko ikiringo ca gatatu ni kiringo gihonyora ibwizwa shingiro gihonyora amasezerano y'Arusha gihonyora amategeko y'u Burundi gihonyora ubutungane bw'u Burundi ku murongo wabwo ku murongo w'ico kiringo cyose kuva mu ntango gushika noneho ibyahavuye biza mu nyuma bagahindura n'ibwizwa shingiro kugira bahambeye ryabwizwa shingiro ryababuza n'aya masezerano y'Arusha muri 2018 ngiyano bandagije jaho Ego Pacifique nazwe murakoze akabazo gakurikira tugatumbereza kwa Leonidas Hatungimana ico gihe mwari umuvugizi umuhisi president Petero Nkurunziza Pacifique mukanya yavuze yuko babonye urutonde ko abantu banditse urwandiko bahambaye mu mugambwe ico gihe mwari bangahe kumbure harabarutse vuba nkuko nakibajije Vital batazi ivyabaye koko uno munsi mwitwa ba Frondera no kuvuga iki ni bande ico gihe mwahanuye iki Nkurunziza ku buryo bitakunze abanyagihugu tukabona mwibarabara mwari mwananiriwe he mu mpanuro mwatanze mw'ishure nimba muri ko muranyumva Yego murakoze cyane ego nkuko abandi babivuze gatoya umuntu yovuga nawe ukuntu byagenze kuri urwo ruhande jewe nkuko mubivuze nari umuvugizi w'umukuru w'igihugu akiri muzima hanyuma nkuko byama bigenda mu mpera z'umwaka umukuru w'igihugu yaravuga ijambo risozera umwaka ritanguza n'umwaka mushasha abategura rero ijambo byaba ari biro bijeje kumenyesha amakuru n'ubuvugizi rero nk'umuvugizi narateguye ivyo ategerezwa gushikiriza abarundi mugabo yategerezwa kuzarambwira ati nshiriramwo nibi ndibuka rero kimwe mu byo yambwiye noshiramwo hari ivyo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ariko ico gihe naramubajije mwipfuza ko umuntu yo mugomba guhinyanyura ibiki ico gihe yambwiye ati nukuri turabona iyo hageze guhindura umushikiranganje yari muri leta umuntu akamukura kugira ngo ashireho uwundi bimubanda ikibazo ari cegera c'umukuru w'igihugu nuko ati jero sinumva ingene umuntu aba yaratowe n'abanyagihugu bose kuba umukuru w'igihugu ariko hageze kugena umushikiranganje canke hageze kumusubiriza canke hageze kugena icegera canke kumusubiriza umuntu arinda kugenda gupfukama imbere y'umukuru w'umugambwe runaka umukuru w'umugambwe agashobora gutevya nuko ingingo isohoka canke akananiza umukuru w'igihugu ati rero ivyo nivyo bintu jewe vya mbere na mbere ngomba ko biva rero ndabikorokako ndandika iyo ntuze iryo jambo hanyuma ararivuga amaze rero kurivuga ngira naho rero umva ba Pacifique baciye babibona hejo ariko hariho n'abanyepolitike baciye babibona nuko umuhisi Tasye Sibomana niwe yanterefonye arambwira ako kajambo nyirabaza ngo agomba gusubira kwitoza jewe rero sinzi ngene vyaje nishura nk'akantu k'akajuju ngira ngo navuze ntoya ntuyu arubahiriza ibwirizwa shingiro sha ntupfe kumubona mperuka nabivuze uko mugabo rero nkuko Pacifique bivuze kaciye kabanza kuba gacerere ariko mu nyuma rero bitanguye kuzamwo ku maradiyo abamenyesha makuru bagatangura gufata ico kibazo niho rero nanje abamenyesha makuru bandondera bati tubwire neza umukuru w'igihugu yoba afise intumbero yo gusubira kwitoza hama rero kubera uwo munyepolitike yari yasa n'uwamaze kukanyereka ngwe bana
nca ndabona ko rero ari kibazo. Urumva ico gihe Nkurunziza nta na kimwe yari bwavuge, nta na kimwe cariko kiraca mu matwi y'abantu kirengana. Niho rero nkuko na senesanzwe abigenza mu bisanzwe, imbere yo kwishura amaradiyo nategerezwa kubanza kubaza umukuru w'igihugu nimba bikenewe ko nishura. Ica kabiri nkamwereka inyishu ngomba gutanga iyo ariyo, akambwira ati yobiyo canke yobiyindi. Niko nama ndabigira. Hama rero ndabwira abamenyesha makuru ntimurandindira, manze kubaza nyenevyo. Jewe rero niho rero naramwandikira ingene ibintu bimeze, hanyuma nkaca njana ku Kirimba kugira ngo avuye gukina umupira abishikireko, hama ca mpamagara nce ndamusanga muhira. Niko yakunda kubigira ku tunote naba namuhaye. Ico gihe rero naratangaye, ntiyampamagaye. Ico gihe ngira muhira barabona ko ndi mu ruhagarara, naguma ngaragaza ko ndindiriye telefone. Ariko rero ntivyabaye, ndarindira nongera ndarindira, ndabona yuko iyo nyishu ndindiye nkabura. Mugabo amenyesha makuru ko baguma baza barantelefona, narashiramwo intuze yo bamwe nkababwira nti mubanze murindire, nyishu ntiraboneka. Mugabo ntiwe nyene ko atacaravuga, sinumva yico kibazo mu gikuye, kugira ngo nanje mbe ndarindira. Nukuri ntiyanyishuriye ngaho, yaciye atunganya inama yabereye Ingozi y'indongozi nkuru mu mugambwe ku rwego rw'intara zose z'u Burundi, urwego rw'amakomine hamwe n'urwego rw'igihugu. Nanje narimwo nk'uwarajejwe umugwi w'indero. Hama rero acaravuga, hari habanje kuba n'ayandi majambo, acavuga ngo, yavuze mu Gifaransa no mu Kirundi avuga ngo je ne foncerai pas la constitution comme Abdoulaye Wade du Senegal, ngo sinzohonyanga ibwirizwa shingiro nka Abdoulaye Wade wo muri Senegal. Ngo ariko aca bivuga mu Kirundi ngo ariko bagumya banga nimwabishaka nzosubira kwitoza. Nca ndumva rero inyishu ampaye bwa bundi. Niho rero jewe naca ntangura rero kuza ndavugana n'abandi nabo ngaho bavyumviyeho, numva bamwe barantelefonye ngo bijya bintu n'ibindi rero duca dutangura rero kuza turavugana kwihishwa, tuvugana ivy'ico kiringo. Hama rero nkuko nari nababwiye imbere ndamurungikira inyishu notanga, nari namweretse yuko mu nyishu notanga novuga yuko wewe yubahiriza ibwirizwa shingiro risanzwe rikomoka mu masezerano y'Arusha. Inavyo biratomoye neza ko zaba ingingo zo mu ibwirizwa shingiro hamwe n'izo muri mu masezerano y'Arusha biragaragara yuko atakindi kiringo ushobora gutwara. Rero jewe nagomba kuzobishura yuko wewe uri umuvyeyi w'abarundi wubahiriza ibwirizwa shingiro. Nuko niko nateguye inyishu, kandi numva nyene ari ibintu bisanzwe, nta n'umutima mubi, nta n'ishavu, nta niki, kuko sinarinzi ko hari akantu kariko karamunyengetera. Nuko rero niho rero natwe mu mugambwe twatangura kuza tuvugana. Ndibuka rero abantu baraguma batubaza mu nyuma. Ndibuka n'igihe tugira gatoya imbere yuko dusinya rujya rwandiko, harabaye inama yabaye itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu biro by'umushingamateka wo muri EALA, muri East African Community, yitwa Jeremy Ngendakumana. Harabaye inama yo kugira ngo turabire hamwe. Urumva hari habaye n'andi manama, muga iyo yindi nama yari rurangiza, yarimwe abajenero bashika 7 hamwe n'abasivile 4, jewe Jeremy Ngendakumana, Sanze Augustin hamwe na Silvestre Ndayizeye. Twebwe rero abo basivile twari ku ruhande. Abo bajenero nabo nimba atari ibanga nabo ntimushaka kubatubwira? Ego no babwira ko hariyo nka Muhisi Adolphe Nshimirimana, hariyo Prime uyu atwara igisirikare cy'u Burundi, hariyo Steve, hariyo Ndakugarika, hariyo Evariste Ndayishimiye ubatwara igihugu, hariyo n'abandi babiri ntaciye mbona ningoga ko
ntabyo nari nigeze niyumvira ko biza kugaruka. Hama rero bobore baravuga bati twege turavuga yuko ico kiringo tutacemera, nabo baravuga bati nimba mutacemera mumenye yuko umuntu azohonyora ku muvyimba, genda rero mwipange turabe imbwa n'umugabo. Bo akayabu n'imbeba sinzi ngirango mwumva abagenero bafise igisoda n'igipolisi n'amakoho n'ububasha kandi bariko bavuga mu ngendo y'umukuru w'igihugu ahari, hamwe no n'abasivile bariko bagomba kuvuga yuko bidakunda. Murumva ingene vyatezwa kugenda. Ico gihe rero kuri uyo musi niho naca nterefona tuvuye muri iyo nama, twatanguye isaha 4 zo mu gitondo ihera saha 7, isaha 8 naciye nterefona aba baboneze imendu w'Imana bande n'abandi twari tumaze kuza turavugana ku ico kibazo. Tuca turapanga rero kutugira inama mwijoro yo kugira ngo tugaragaze aho duhagaze. Iyo nama twayigiriye muri Sokabu aho Nezimi yatwara ico gihe. Hama rero duca rero turasinya urwandiko ruvuga ko ico kiringo tutacemeye. Ico gihe twabanje gusinya turi nk'abantu nka 10 kuko iyo nama yarimwe abantu nka 10 bangahe bimboneza. Hama rero duca turungika ayo makopi mu ntara kugira mu ntara zose babone abari kwisonga. Nimero ya mbere yari jewe, nimero ya kabiri yari Onezime. Murumva ibibanza twari turimwo mu gihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu agomba twaziyeme manda, umuvugizi w'umugambwe naho barekwa kumukura, umuvugizi w'umugambwe ugomba iyo twaziyeme manda, hamwe rero n'abandi harimo ba Moyize Bucumi, harimo n'abandi ba uyahora twara abakenyera rugamba n'abandi. Hama rero turagira urwo rupapuro turarurungika kugira ngo hirya no hino basinye, kandi barabikoze ngabo bica birafatwa. Ibindi bikurikirangira murabizi. Niho batwise rero ngo n'abafronde. Abafronde ni muzani ni nk'abiyonkoye. Muga twege ntitwari twiyonkoye ku mugambwe, twebwe twari indani mu mugambwe. Ninaco navuze rero abantu bariko baratubaza bavuga ngo mwebwe mwaguzwe n'amashira hamwe yigenga, mwaguzwe n'abazungu. Bavuga ko ari ba Pacifique batuguze. Pacifique kandi nico parampa bari bavuze ko yanguze ariko nta n'igiceri yamaye kwe. Tuzobisubiramo. Hanyuma rero numvise bariko bavuga iyo mvugo, twege turaniho navuga kwira ku maradiyo nti oya twebwe ibi ni ibintu by'indani mu mugambwe, nta watubwirije mbere hanze. Twebwe n'umukenyuro w'indani, niwo navuze nti mucezo wa ndani. Abantu bafashe kutariko biyumviye ko umuntu avuze mucezo wa ndani ko ari ibintu byo kubesha, ko n'abantu ntibibaza ko turiko tuvuga ukuri, bibaza ko bamwe bibaza ko turiko turakina. Ariko nagombye kwerekana yuko ari ndani mu mugambwe nyene twibaza ko turiko turahinyanja, turiko turakenyura, turabe ko twari bwa mbere twari tucizeye. Aho ntuzeye avuga ubona abantu bumva batagomba baguma bavuga ngo mugomba gutoboza gatugwara. Twege twari tukiriko turagira twibaza tuti izo ari byo byose niyumva amajwi y'abanyamugambwe ngira ngo azohindura. Ariko urumva twagira turiko tubikorera indani mu mugambwe ngira ngo birakunda, ariko ntibyashobotse. Nivyo rero bita abafrondere. Mu bisanzwe twe ntitwemera ko twara abafrondere, uya twebwe twariko duhiganirwa ihinduka indani mu mugambwe. Nitwiyonkora mu mugambwe kugira turondere ihinduka, twarirondera indani ko avyumvishwa n'abagumyabanga bwa mbere na mbere. Pacifique yacijemwe akantu avuga ati sinamututse sinabatutse, kandi ndazi ko niyo mba narabatutse yari kubivugira ngaha. Nta ntuzeye, nta giturire namuhaye, nta n'icyo yo kwakira, kandi si kubera turi kumwe muri kiganiro yuko yoreka kuvuga ukuri kuri jewe. Ariko icyo nagira ndamubwira igituma nukubera ko maze kumva hamaze gutangura ivyo kurondera guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, nkabona mu nama shikiranganje point ingene bije n'ivyo bagomba guhindura, nahavuye ngenda ndabwira umukuru w'igihugu
ariko ni imurangirira imbabazi kuvuga umukuru w'igihugu atakihari adashobora kumunyuza nawe n'ikibazo ndamubwira yuko jewe ntazoshobora kumuvugira kubijanye n'ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro kuko namubwiye nti je no havansanga bagumye bariko barambaza no havansanga naguye mu mutego wo kuvuga uko ndavyiyumvira ni guko sindavyemera uko biriko birakogwa n'ibigomba gukogwa ni rero woraba ubundi yoza arazobivugako niho yacagira rero wirinyamitwe urumva jewe kwibwirizwa shingiro vyarinze bihera ata muntu anyumvise mu bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro kubera ko nari namaze kugira umukuru w'igihugu narubahutse nisabira n'imbabazi n'ukuri ndabigize ku neza yawe no ku neza y'umugambwe ya systeme kuko jewe birangora burya kubesha ntugire ngo biroroshe ninoshobora kudandanyerera kukuri buke ariko kotinda kukamfata kubera ko bagumye bambaza nosanga navutse uko ndavyiyumvira ego naho rero nico novuga by'ukuri twakoze uko twarakoze ibyo dushobora hanyuma rero n'abandi bahava barabivuga bitomoye mu manama baba muri conseil des sages twari dusanzwe tuvugana urumva nk'uwo Nsanze Augustin urumva twari twagiye muri iyo nama turi kumwe Jeremy Ngendakumana nawe yari muri conseil des sages murumva ntako tutari twagize iby'indani mu mugambi reka naje mbe ndagarukiriza ngaho ivyo novuga ntivyo babiki murakoze Leonidas Hatungimana akabazo gakurikira tukerekeze kuri Maître Dieudonné Bashirayishize ngira ngo Vital Nshimirimana yari yabiciyeho gatoya Maître Bashirayishize kuko mwashimye kwitura amasentare yo mu karere mbega ubutungane bwo mu Burundi bwari bwananiwe hanyuma imanza ziciwe niyo sentare zifise inguvu zihe uwo rubanza rwaciwe hashobora ushobora gufasha no munsi igihugu canke abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Perezida Petero Nkurunziza murakoze imbere yuko dushika muri sentare agomba kwibutsa yuko itari yari yabiciye ko inama nshingamateka ku izina ry'abarundi bose yari yamaze kwangira Nkurunziza yuko y'ikiringo ca gatatu hanyuma abandi bavuze aho bari nico bagerageje gukora je nari mu bishirahamwe ry'abashingwamanza bo muri Afrika y'ubuseruko abashingwamanza bo muri bijya bihugu byose bigize ase tubonye ingene biriko biraza naricegera cy'umukuru w'ishirahamwe narasavye yuko ishirahamwe ry'abashingwamanza ridufasha mu kuturabira ingene amategeko ukuntu amategeko yubatse bakagira intererano batanze tugahanura umukuru w'igihugu ishirahamwe ryararungitse abashingwamanza bamaze imyaka myinshi 100 baraza mu Burundi tariki 11 z'ukwa kane bakoraniye hajya haruguru ya Annonciature Hotel Nshasha heruka kugurugwa bararaba ibwirizwa nshingiro bararaba amasezerano ya Arusha bararaba amasezerano ya Afrika y'ubuseruko hanyuma baramwandikira Nkurunziza ikete ku itariki 29 z'ukwa kane bamubwira bati ko wananiwe guhindura ibwirizwa shingiro ntugangatize ngo usubire guta igihugu mu kaga rero nije nabisobanura mu Kirundi kete ryari mu Congereza hanyuma ibintu rero bigiye kubandanya abaministre ba relations extérieures bo muri Afrika y'ubuseruko nabone baricaye bariga ngo barabe koko Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwitoza yamara bashitse kuri conclusion ivuga yuko ikiringo ca gatatu kitubahiriza amategeko y'u Burundi amasezerano yarusha n'amategeko n'amategeko Burundi bwateko ibikumu yo mu karere amasezerano rero guhera ico gihe kubijanye naho muvuga mutabo mwaje kwitura sentare zo hanze z'u Burundi zari zananiwe Pacifique yabasiguriye ingene ubwa mbere urumva inama nshingamateka ivugira abarundi bose ivyo ingingo bafashe bayihakanye ku bisanzwe
iyo umuntu amaze kuja kubaza abashinga amateka ntaba agishobora kuja kubaza abacamanza, kuko abacamanza baza kwenterpreta amategeko yatowe n'inama nshinga amateka, niko inzego z'igihugu zigabuye. Ariko murabona n'igihe agiye kubaza muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, murumva ko abacamanza nabone bari babonye yuko ico kiringo giteye kubiri n'amategeko, niho batangura gutelefonwa, bamwe babwira ko babica badahinduye. Iki rero akaba ari n'akamaramaza aho wagira umucamanza agenda kurega mugenzi we ati mu mwiherero turiko turaca urubanza nakayavuze ibi ni mu mutera ubwoba. Hariho abantu bari bakwiye guca baturugwa ntibasubire gushingwa amabanga mu gihugu, ico bita violation du secret du délibéré, nikosa ry'akazi rihambaye ritari gushobora gutuma umuntu ashobora kwitwa yuko afise ibintu ajejwe mu gihugu, afise ibintu biraba ivyo gutunganiriza abantu yoguma bapfa. Niho rero abantu bamaze komogwa abacamanza bagahunga, byababariye uwatanze wanditse asigura ingene vyagenze, tukabona ko n'amashinga amateka itavuga ngo yumvigwe, sentare yamaze kurengerwa, nta kindi cari gisigaye atari kugerageza kuraba ati mbega sentare yo mu karere yoyo nta kintu yoshobora gufasha ko tubona neza ko amategeko yo mu gihugu imbere atubahirijwe. Hari abantu bakunda kuvuga ngo nta kuntu ngo sentare y'akarere yoza kuvuga ngo ku bintu bijanye n'igihugu cigenga. Aha ni ikintu gihambaye kwibutsa ko igihugu iyo kigiye gusinya amasezerano mpuzamakungu canke amasezerano bihuza n'ibindi bihugu kiba kiriko gikoresha bwa bwigenge nyene. Ico gihugu kiba cemeye yuko giha ububasha urwego kanaka bwo gufata ingingo mu bintu bimwe bimwe vyumvikanyeko. Ni muri iyo ntumbero twavuga tuti reka twiture sentare kuko mu ngingo za 6 za 5 ingingo z'indwi baravuga ko igihugu cose cemeye kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ciyemeza kubahiriza amategeko yo muri co imbere, amategeko abanyagihugu bo nyene bitoreye, hanyuma kikubahiriza n'amategeko yo mu karere. Twebwe twagenda tuvuga tuti ibi twabifashijwe n'ishirahamwe rihurikiwemwo n'amashirahamwe yigenga yo muri Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe ry'abashingwamanza bo muri Afrika, hanyuma umuntu akerekana ko sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro. Iyo iriko irakora mu karere babona yuko ari urwego rw'igihugu cy'u Burundi ruriko rurakora, ibiri kwiserukira Burundi ni urwego rumwe rw'u Burundi ruba ruriko rurakora. Nico gituma rero bafise uburenganzira bwo kuraba ati mbega iyi sentare ibi bintu yakoze nivyo. Hari ikibazo Gilbert yabaje ati mbega ko hageze igihe bakaguma bavuga ngo baratsinze, mu nyuma twumva ngo urubanza rwaheze, ngo abagwanya ikiringo ca 3 nibo bahatsinze. Vyagenze gute? Urubanza rwaburanywe mu kiringo c'imyaka 6. Hari n'ingingo y'ifata kibanza twari twagiye gusaba tuvuga tuti nimubanze muhagarika amatora, iki gihugu ntibagite mu isanganya, sentare ibanze icurubanza vyofasha igihugu kugira ngo ikigwe mu isanganya. Sentare kuri ico ntiyashoboye kutwumviriza, icica urubanza rwa mbere imera nk'ivuga yuko itoja kuraba ivyakozwe n'inama na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Niho baja muri sentare y'iyungururizo, sentare y'iyungururizo birimwo n'abacamanza bafise ubumenyi n'uburambe bukomeye gusumba bo mu gisata ca mbere, baca urubanza bibutsa yuko amasezerano yarusha afise yamaze gushirwa mu mategeko yubahirizwa mu gihugu imbere, ariko afise n'agaciro k'amasezerano mpuzamakungu kubera yahagarikiwe n'akarere agahagarikirwa n'ishirahamwe mpuzamakungu. Bakavuga rero yuko ayo masezerano atomoye yuko atamukuru w'igihugu ashobora kwigumiza ku butegetsi kuko babonye ko bizana indyane. Baravuga rero bati ariko si twebwe turuca, nimusubire mu ntango, ijya sentare y'intango yiga idonido kubera hari habanje kwigwa ico no kwita inzitizi. Bavuga bati iyi sentare nta bubasha ifise ubuserukira leta n'urya
ubatwara sentare ya Afrika y'ubuseruko yavuga ati ntimuvyige ntibibaraba mu nyuma rero baravuga ati biraturaba uko sentare iri kwirakora n'urwego rw'igihugu casinye amasezerano ico gihugu naco gitegerezwa kubahiriza amasezerano inzego zose y'aba executive y'aba legislative y'aba judiciaire niho rero iyo yari intsinzi ya mbere ikomeye urubanza rwacitse itariki 24 z'ukwa gatanu muri 2018 aho bavuga ati sentare yafise uburenganzira bwo kuvyiga kubera ubutungane n'urwego rumwe ruri mu gihugu c'u Burundi n'urwego rumwe ruriko rurakora ruba ruriko rukorera igihugu itariki 25 rero z'ukwezi kwa 11 muri 2021 baje no kurusomera mbere Bujumbura niho basoma bavuga bati ingingo ya sentare yaje gushigikira ikiringo ca gatatu yari iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu itera kubiri n'amasezerano yarusha itera kubiri n'amasezerano yashizeho umuryango wa Afrika y'ubuseruko nukuvuga yuko guhera kuri uwo munsi mu minsi ya mbere nkuru nziza yaragerageza kuvuga ngo twaratsinze ariko avuga izo manza za mbere zavuye zihinduka ariko ubwo rucikiye baciye bahora nta numwe yagomvye yuko rushigwa mu nge hano agomba kwibutsa yuko hamaze gucika imanza nyinshi aho zisaba uburundi yuko bwubahiriza amategeko bwo nyene bwasinye hariho nk'urubanza rw'itariki 15 z'ukwa gatanu aho bafuta umushingwamanza kubera yashikirije ico yiyumvira nyakwigendera Isidore Rushikiri iyo sentare yari yavuze ati turasavye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe arungike abantu baja gutohoza kubera ico gihugu tubona casubiye inyuma gose kitakiriko kirubahiriza amasezerano kubera n'amategeko ari imbere mu gihugu nikikiyubahiriza rero ubwo rubanza guhera rucitse waje ukura impari ahanca ngaruka ku kantu Jiberi yari yavuze ati ingorane zavuye ku myiyerekano ingorane ntizavuye ku myiyerekano ingorane zavuye ku guhonyanga amategeko vyakozwe n'umugambi utwara imyiyerekano kwari nko guhagararira ayo mategeko ubwo rubanza rwaje ruvuga ruti abantu bari bamye bavuga yuko Nkurunziza atabasha afise bwo kwitoza bari mukuri abakoresheje ingimba bagakoresha inguvu bakamugumizaho ku nguvu nibo bagize kudeta nibo bateye ingorane mu gihugu izi ngorane zose igihugu kirimo twazisutswemo n'abo bantu banse kubahiriza amategeko y'igihugu bakanka kubahiriza n'amategeko mpuzamakungu ubwo rubanza rero muti ko batarushize mu ngiro mubona hari ico gufasha ibintu bihambaye gose leta iriho uno munsi yari ikwiye kwemera ku mugaragaro yuko umugambi uri ku butegetsi wataye mu isanganya igihugu muri 2015 bagasaba ikigongwa abarundi hanyuma bagashiraho umugwi ugerageza gutohoza abantu bakoze ibyaha abantu bagiye kwica abantu babazize ico biyumvira bagahanwa abo bantu bakazokwama bibukwa nk'incungu zahagarariye ukwishira no kwizana bagahagararira amategeko mu gihugu kuko dutegerezwa gushika mu gihugu kidatwagwa n'ico umuntu naka yifuza kidatwagwa n'ico umunwa w'inkoho ushobora gutegeka ahubwo gitwagwa n'ivyumvikanywe n'ivyatowe biri mu mategeko y'igihugu uru rubanza rero rwategerezwa guca rutegeka umugambwe yuko abantu bose bahagaraye bagahagararira ukuri basubizwa agateka kabo hari abaciriwe imanza tagira aho zifatiye ahantu ngaha muri iki kiganiro nibaza ko ari abatari bake hari abanyazwe twabo agira ni nkabo nabone ni benshi hari abishwe hari abagipfunzwe bagapfungwa hano urubanza ruvuga ruti abo bantu mwebwe mupfunze nibo mvuga kuri ahubwo mwe mubapfunze nimwe mwataye igihugu mu kaga ukuvuga imbere y'akahise ntazohera imyaka n'imyaka bizogaragara yuko muri 2015 abarundi bagiye hamwe bagahagararira ukuri bagahagararira amategeko ibi vy'intwara nayo igangatiza ikoresha za nguvu ikaguma ivuga iti sindi gusubira inyuma narishe narononye narivye hari amaraporo ya ONU ashika 5
yatanzwe yerekana ingene ubwo bwicanyi bwagenze, ingene abantu bari mu myerekano irekuwe n'amategeko bakabarasisha amasase yica. Ivyo birabatera ubwoba, nivyo bituma batubahuka no kuvuga bati reka dusubize umugongo inyuma, hanyuma turabe yuko igihugu gisubira kugira ku mategeko. Uru rubanza n'urupfunguruzo goshobora gufasha kugira ngo ukuri gusubire kuja habona, abagiriwe nabi bazira ukuri bariko barahagararira basubizwe mu gateka, za mpunzi zomogwa kubera yuko zifise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiyumviro vy'umugambi uri ku butegetsi, zigashobora gutahuka kubera ingorane zatumye zihunga zabanje gutorerwa umuti. Ivyo navyo n'abarundi bategerezwa kuraba ingene igihugu gisubira kugira ku mategeko, ingene igihugu gisubira kubahiriza umuntu atankunzi bataravye umugambwe, ahubwo umuntu wese akaba mu gihugu atawandi wangura igihugu bemera yuko kigira ku mategeko, kitagira ku gitsure c'abafise ingufu. Murakoze cyane. Jewe niwe nkundiye hari akabazo nabaje ikikadanya n'inguvu, mbega mu gihe ico gihugu kidashoboye gushira mu ngiro izo ngingo z'iyo sentare, nta bundi buryo bwo kugifasha kugira ngo canke kugira ngo izo ngingo zishobore kuja mu ngiro? Nta handi hozoba zimaze iki mu gihe izo ngingo zifatwa na sentare zidashobora mu ngiro, kandi ico gihugu ntikigire igihano gishobora guhabwa canke ngira ngo novuga ngo contrainte yindi yofasha kugira ngo izo ngingo zishobora kuja mu ngiro? Murakoze. Ibintu bijanye n'amategeko mpuzamakungu bifise uburemere mugabo birafise naho bigarukira, kuko nta gisoda nta gipolisi ca Afrika y'ubuseruko kiriho kizoza ngo nka kujya ku rubanza kw'abantu baburanye mu gihugu haza igipolisi bakavuga ati urubanza turashize mu ngiro. Nta gipolisi ishobora kuza, nta gipolisi supranational kiriho gishobora kuza kuvuga ati turashize mu ngiro, ariko inguvu z'imanza zigumaho. Ubwa mbere muri mu mategeko yashizeho umuryango wa Afrika y'ubuseruko baravuga yuko igihugu kidashira mu ngiro ingingo z'umuryango ishobora gufatirwa ibihano, harimwo n'ibihano vyo kwirukana mu muryango. Hanyuma uburyo izindi nguvu zo gushira mu ngiro bene izi manza ni nguvu za diplomasi. Nazo nyene kubera akarere mubona rimwe rimwe usanga karimwe ingorane, urwego rukuru rwo muri uwo muryango ni sommet de chef d'etat, nabo rimwe rimwe si kenshi usanga bahuriza kuri byinshi, nabo baba batari kumwe na Nkurunziza. Usanga hari hakace umwe avuga ati yunda muryama ko mwarabonye nko bagiye kurahiza ariko agira nk'ibi bagize, nkurya ntazomurekura. Iyo bitumvikana muri iyo some ivy'ibihano bica bigorana. Ababa basigaye rero bo gusubiza igihugu ku nzira y'amategeko ni beneco n'abarundi, ni ukukuri turiko turababarira. Sinzi rero ko tuzoguma muri iyi fuite en avant ya CNDD bavuga bati uruzi twararuguyemo, igihugu twaragitaye mu manga, reka tugume tugoge ari twebwe twiraba abarundi baguma bamererwa nabi. Abo barundi nibo bategerezwa kubona yuko ico intwaro yabo yanse kubahiriza amategeko yo mu gihugu, yanka kubahiriza amategeko amasezerano bwateye kw'igikumu. N'abarundi ubwa mbere bategerezwa kubona yuko igihugu cabo gitegerezwa kugaruka ku murongo wa demokrasi n'ubwigenge. N'ayahandi biraboneka yuko mu karere geopolitique regional irimwe ibibazo bitandukanye. Sindi bugaruke kubiriko biraba muri Congo, murona Kisekedi imigenderanire bafitani yazoheza aja mu bamufatira ibihano. Biracagoye kugira ngo n'uwo muryango wari mwiza wategerejwe gufasha ibihugu kugira ngo bimererwe neza, abanyagihugu bamererwe neza, ariko haracarimwo utugorane mu bijanye n'imigenderanire na geopolitique regional. Ariko urubanza ntirubora, hazogera igihe ku nguvu z'abarundi nyene bifuza ko igihugu cabo gitwarwa neza canke n'akarere kamaze kumera neza
kumbure bategeke iki gihugu gushira mu ngiro imanza nyinshi cyane zacitse ariko atana rumwe bemera gushira mu ngiro kiretse mu gihe bija mu nyungu zabo gusa. Ego murakoze cyane Tezo nibashira hishize akaza gakurikira ni kwa Emmanuel Nderimana muri umwe mu banyepolitike bahunze